umukobwa wa Tofiro umwagenda ni Topito nzoja mu gisagara kurondera ikwaca uyazoba mamwe wanje. So it's your boy Mr. Jocker, Mr. Kini Home. So just today natewitekana Isanamu TV yabashe kumpa umwanya wo kuyaga n'abakunzi b'umuziki ndundi, umwanya wo kuyaga n'abakunzi bakunda Mr. Jocker no muziki ndundi muri rusange. Today ndi muri Isanamu TV, ndabakunda cyane. Nataka unisapoti kabla sijafika, maana nikifika utanilaumu. Nataka nitwe nyota ya Afrika. Amazina yanjye y'ukuri nitwa Munezero Raphael. So nkaba natanguye umuziki muri année 2014. Sababu ya kipato inakuwa ngumu, kama wewe una mbegu leta tupande. Sababu mimi na shamba ila sina mbegu. Mr. Jocker yize kugeza muri 6e humanité. So 6e humanité bisigura narahejeje. Mu bisanzwe twariga nyene nka system muri Kongo kubera ni batwemerera yuko tuvuga ibintu par hasard, twabivuga muri français nk'aba francophone ngene bavuga. Yeah. Ukiniona nalimo sitazami upande, maana mimi na wewe ni kama ndugu. Mziko buja flavor umeharibika. Narabikunda cyane nkuko benshi bakunda kubivuga yuko bari basanzwe babikunda, ariko je ndatandukanye nabo. Nari ndabikunda hama nari yumvisemo ko nuririmba, kandi nkaba narizeye yuko impano yanje ishobora kugira abandi bantu bakabonera ko nanje yangejeje ahantu, kubera nabone baze bayikurikirane, kubera nabonye yuko hari abakeneye kuzobaho kubera yuko je nabayeho, no kuvuga hari abazobaho biciye ku mpano yanje canke kuyundi muntu. Kila mwanamuziki ana mtangazaji wake. Yeah. Je ndo umwana wa kabiri mu muryango. Turabana benshi, so turabana benshi cyane, hamaze gupfamwo umwe. Me ubu dusigaye turabana abana batandatu. Yeah. Oya Jocker man, I have no Jocker bro. Kakeri yanje mu bisanzwe nayitanguye nka black, so nkuko benshi batangura. Bitangura nko gufyina nyene mwisite, dutangura nyene so abagenzi tubana. Nari umuntu nkunda kuririmba sana, nakunda kuririmba. Hama nkaba nari umuntu akerebutse sana. Ndibuka igihe nari muri twariko turakinana n'abagenzi, so iyo ndoto y'ubustari itaraza neza. Twaravuze ikintu kwanza, ndamwibuka umugenzi wanje ubu yagiye muri South Africa. Twaravuze ni tujipange majina, okay? Nkakurya bavuga twiyita amazina nyene, bijya byo kwita amazina by'abana. Jeni cha ntora nitwe Mr. Jocker, nabo batora yandi mazina. So iryo zina giwanje ariko kugeza n'ubu navuga yuko ari zina nari kurikiranye mebo ntayo sinzi ko bakiyazi. Ariko shout out to all my friends twakoranye, ndabakunda cyane. Sawa, kandi sindabibagira, turacari kumwe. Hama umuziki narawugiyemwo nzi neza yuko hari aho uzongeza, kubera nabanje kwanza kubona ko hari abantu umaze kubabeshaho. Hari umushushu bebe mwikota, uyo ni Twila Beautiful, urakunda ivyo ufata, ujyawe ntateretwa. Umuryango wabyakiriye neza, umuryango nta na kimwe wambujije. Kwanza ndibuka mama wanje atarapfa, so yari umuntu yakunda kuntera intege sana, yakunda kumbwira bandanirizaho nyene nta mgudakiza kiretse wo kuroga, niko mama yambwira. No tera intege n'abandi bana canke abandi bavyeyi babona ko abana babo bafise impano yo kuririmba canke yindi impano, niba babuze kubera nta umenya iyo indya zituruka. Yateye ipoto umujama wibaza ko yo kwemera. Ndazi neza yuko benshi bitabaguye neza, kubera yuko je narashobora kuronka n'amafaranga, narashobora kuronka n'amafaranga, maze kuyaronka so ugasanga muhira nta kintu dufise, ugasanga nta n'amafaranga mera afise, ugasanga ry'amahera nakoreye nje ndajana muri studio yose, urumva, kandi muhira dushonje hari inzara yatari. Me nivyanshitse intege abagenzi bo mu kubibona baca bambwira uri umubono, sinzi wewe ni gute ukorera amafaranga yose ugajana muri studio, urumva. Jena benshi babona yuko ndiko ndagira ibintu ntazi, ibintu by'uburofa, ibintu nyene umuvyeyi wese atokwishimira. Na mama wanje muri ico gihe yamenya yuko nararonka amahera nkajana
muri studio kandi dushonje muhira ataco dufise ndabizi neza ko atari kuvyifatamwe neza yari kuvyifatamwe nabi ntiyanankunda ariko narabihisha narabihisha nkabikorame nkataha gufungura sinzi niyo ndya zazi ninyene basumye sije ko je sinasuma urumva ariko amafaranga yanje nahereza muri studio ariko ubu ndabishimira Imana vraiment erega bujyunga imbaga ku mistari je ndabaga no mureshaka ibagira kazoza gafata gahunda y'urukundo rwanjewe je ndibaza yuko gukorana MB Data so kuvuga yuko ari we muririmbyi ashoboye cyane kuruta abandi kubera umwe wese arafise icyo ashoboye kubyo nabonye kuri MB Data so hari indirimbo yabashe kwanza kunyereka yuko MB Data afise ikintu nifuje nanje ko nzogikora mu ndirimbo ziwanje nararavye indirimbo yitwa Vovota ari kumwe na Dramati maze kubona irya ndirimbo so yarandyoheye sana yari indirimbo nziza ca ndavuga MB Data ashoboye bino bintu sana ca ndavuga je umunsi nzoronka ibakwe ryo gukorana na MB Data nizera neza ko tuzokora ikintu giteye ubwoba cyane gose so niho nagira kurondera MB Data ntivyari bigoye cyane kubera bivana n'ingene umuntu asavye support so novuga yuko yari support muga yari support yerekeye irimwo n'umutahe yari support irimwo n'umutahe kandi myinshi cyane gose reka kwiparatura niwiyambarira ibutura ujya n'uwabagwiza tungafata intango twigire kuvoma je novuga yuko byanyungiye ibintu byinshi sana muri career yanje yanyuguriye imiryango myinshi ntari niteze ko nzoyishikako so ariho amatru amwe yarangora cyane maze kuronka opportunity yo gukorana na MB Data no kuvuga navuga yuko nta kironka zijya show kandi zo mwisite z'abategura ngo tuzoguhemba tumaze kuronka ayo twinjije ubu turasinya contract tugavugana so amafaranga yawe n'ayandi so nuko umukobwa wa Tofiro umwagenda ni Topito nzoja mu gisagara kurondera ikwaca uyazoba mamwe wanje ubu novuga yuko meze nk'utari muri management today ariko benshi baheruka kumva yuko nari muri management yitwa Achieve Your Dreams gusa ubu bimeze nk'uko ntari muri management ariko ntibisigura yuko ntari mwo burundu ni kuvuga hari ibintu bimwe biri hagati yacu byabaye so ntashobora kuvugira ngaha kuri TV nivyo mu muryango kubera umugabo afana ibanga ni kuvuga ubu meze nk'uri jenyene uwo shaka ko twokorana ashobora kuntextinga kuri page zanje zose akambwira ico yifuza twokorana free kabisa amahoro menshi ndake what a beautiful baby ndake we mukobwa uri mwiza ndake sinifuza kukubura ndakesera wewe reka kwanza nshimire kwanza MB Data kandi so kubera mu gukorana nawe byanyigishije ibintu byinshi sana novuga yuko je ndavugisha ukuri novuga yuko uko nandika novuga ko nandika nabi vraiment narandika nabi kuva nakore na MB Data narize byinshi narize kwandika novuga uhereye kuri uvuye kuri ndakesera ukaja kuri dede ukaza kuri sigamate uca wumva ko ari impinduka kuri Mr Jocker haba mu myandikire n'imyiririmbire byarahinduye ibintu byinshi sana muri career yanje ndake what a beautiful baby ndake we mukobwa uri mwiza ndake sinifuza kukubura ndakesera wewe so bavuga ngo utaye umwuga bataye umwana je nta mwana nota so nasanzwe kera nari umucoiffeur ariko today mbeshwejeho n'umuziki gusa no mbeshejeho so gake karaboneka so habaye kuma platforms turaronka amafaranga nyene abaririmbyi benshi nuko babayeho ariko je ku ruhande rwanje mbeshejeho n'umuziki gusa inana ehira twenzesha subona none nibaza yuko umwaka tugiye kuwutangura neza cyane ndabizeze yuko hariho collabo igiye kubatangaza cyane kuba abantu benshi bazokuyumvira eske ino connection Mr Jocker ironse gute ariko vuba cyane abakunzi banje mube ready vuba bitega ibintu byinshi kuri Mr Jocker sigamate
kurunyuzi sigamate chii. So hama nkaba nshaka kubwira abakristu bose canke abantu bose yuko ndabipfurije Noheli nziza, ibagwe neza, muyiryohererwemwo kandi ibarye, muyirye ntibarye. Yeah. Sigamate kurunyuzi sigamate chii. Nashatse kubibutsa kano kantu, so ni kiri mu mutima iwanje kubera kuva na kera urazi umuziki. Navuga ko umuziki wari nka Waswahili ndio wanasemaga vizuri, wasema ngo zamani ilikuwa ni burudani, so ila leo ni pochinene. Okay, kama leo muziki unalipa, so inabidi sasa tusapotiane, kwa sababu mimi nikipata na wewe umepata. Ama ikiri ku mutima nuko ntuzuragira partage canke share mu bikorwa by'iwanje ngo kubera ushimishe jewe, no, ariko ubikore kubera bishikira abanyamahanga, babone yuko natwe dufise ico twishimiye, babone yuko abantu natwe dushoboye. Thank you. Nataka unisapoti kabla sijafika, maana nikifika utanilaumu. Nataka nitwe nyota ya Afrika, sababu ya kipato inakuwa ngumu. Kama wewe una mbegu leta tupande, sababu mimi na shamba ila sina mbegu. Ukiniona nalimo sitazami upande, maana mimi na wewe ni kama ndugu. Mziko Buja Flavor umeharibika, kila mwanamuziki ana mtangazaji wake. Yeah.